Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye, ndabahaye ikaze kuri uno musi. Murakunze kubona aho mubaye, aho mugendera, wewe abo mubana ugasanga rimwe na rimwe hari ukutumvikana, ugasanga rimwe na rimwe hari ibitagenda neza hagati yawe n'uwo mubana, ashobora kuba arimwe canke ari benshi, ariko ugasanga rimwe rimwe kutumvikana kurabaho. Kuri uno musi rero tugiye kurabira hamwe ibintu ndwi woshobora gukora aho ubaye, aho ugendera, aho ukorera, ugasanga nubwo yoba ari umwasi wawe, ugasanga uwo mwasi we murabanye neza. Ngiye kukwereka rero uburyo mwobana n'umuntu mutumvikana ariko mukabana neza. Vyose ni muri muno video y'uno musi, ibintu bishika kuri ndwi nivyo ngiye kubabwira. Mwumvirize ino video gushika ihere, ndazi muza kungira vyinshi cane kuri ino chaîne yanje Apo Business. Karibu rero dusangire ivyo bintu ndwi, ndazi yuko video iza guhera niwavyumviriza guhera ku camino ushaka kucanyuma muza kungukira vyinshi cane. Karibu cane. Les 7 conseils pour vivre avec ton ennemi. Le premier conseil, trouver un terrain d'entente. Icambere, rondera ivyo muhurizako. Nimba ubana n'umuntu mutumvikana, nimba ubana n'umwasi wawe, nimba ubana n'abantu ubona ko umwanya wari wo wose ashobora kuba kutumvikana, biboneka rimwe rimwe canke ntibiboneke, rondera ico muhurizako. Trouver un terrain d'entente. Nimba ari mwese, nimba wewe nawe uwo mwasi mubana, nimba akunda gusenga nawe ukaba ukunda gusenga, nimugende gusenga mwese. Nimba ari ikintu gishobora kubaha, nimba ari akazi mushobora gukora kakabinjiriza amafaranga, nimukora ako kazi nyene, murondera ikintu mushobora gukora kibahuza, umwe wese abonamwo inyungu. Ureke kurondera ikintu gishobora kuba kitobahuza, kuko gishobora guca kivyura ubwo gwanko gakomeza kutumvikana. Rondera rero ikintu mushobora gukora umwe wese akungukiramwo, yaba yo kunguka n'uwo mwasi wawe akunguka. Rondera ibibahuza, ntimurondere ibatandukanye. Iyo ni conseil ya mbere. Le deuxième conseil, soyez diplomatique. Ba umuntu ataho yegamiye. Reka kuguma uzana ibintu umwopoza uvuga ibinyuranye n'ivyo ashaka, canke ugomba ko wewe amayide yawe ari ugumushira imbere ivyumviro vyawe. Ba umuntu ataho yegamiye. Nimba avuze ikintu ukabona yo kutanze inyishu, uzanye ikindi ciyumviro, bishobora guca bituma haba kutumvikana, havyuka urwagwanko ruca rukomera, haba gushwana. Gerageza kutavuga ku bintu vyose avuze. Ba netre, umuntu ataho yegamiye, atahashigikiye. Nubwo wovyumva kumva yuko ari ide wotanga, mugasanga ico ciyumviro wotanga coca kizana kutumvikana, gerageza ucihoze nubwo wakibonye ntaco bitwaye, ariko wirinde gutanga inyishu ku bibazo vyose bivuzwe. Kenshi bamuntu ataho yegamiye, iyo uzi yuko ubana n'umuntu, iyo uvuze akantu ashobora kukadugako, gutyo bigakomeza ubwo gwanko. Rero ba umuntu ataho yegamiye. Le troisième conseil ushobora gukorerako ikagenda neza. Le troisième conseil, trouver une aide. Rondera ubafasha. Nimba wewe hamwe gati yawe na wewe, hagati yo muntu mutumvikana, hagati yo muntu y'abantu mudahuza, mwankana, hagati yawe n'uwo mwasi wawe, nimba mwebwe ubwo gwanko gwayo uko kutumvikana kubana yagukomera, rondera umuntu ashobora kubafasha. Rondera umuntu abaza hagati, mumuganira ivy'iwawe, umwiganira uko bimeze. Urondera umuntu wizeye, ataza gukomeza urwanko, ahubwo aza guhuza. Usanzwe umenyereye mu vyakora yuko ahora ahuza abantu, canke iyo atunganije ibintu bigenda neza. Tora umuntu ashobora kubafatanya, ashobora kubasubiza hamwe, ashobora gutuma inyishu iboneka. Le quatrième conseil woshobora gukurikiza, impanuro ya kane, uburyo ushobora gutuma hagati yo mubana bigenda neza. Soyez calme et évitez le conflit. Gerageza ntugube umuntu w'amajambo menshi, gerageza utekane, gerageza ntugume
uzana ibi na biriya utorora hariya uzana umubaza ngo we ngo ibintu wagize ngo ni biki ngo kubereke ngo bino bintu wabishize ngaha nimba ari ikintu nimba ari itelefone canke nimba ari imashini canke nimba ari ikintu kanaka usanze yagishizaho kitategerezwa kuja gerageza ntushi kuvuga ngo kubereke bino bintu wabishize aha naha ngo ni kubereke wagize uku nuku kuko bica bizana induru gerageza ico kintu gitore ugisubizaho cari kuba kiri ariko ugerageze ntuzane ntushike ushwana ntushike utuma ibintu bigenda nabi gerageza utekereze umuntu atekereje na cane cane mu kurinda ko ashobora kwaduka ingorane zindi. Le cinquième conseil pour vivre avec ton ennemi, impanuro ya gatanu kugira ngo ushire kwarana n'umwasi wawe, ayez des limites, gira aho ugarukiriza, ntumwinjire mu buzima, gira ahantu uvuga uti aha hantu sinzoharenga, nawe nyene washaka umubarira uti hagati ya jewe na wewe, hagati ya jewe na mwebwe ntihagire uzorenga ngaha, tugira ama limite. Jewe nimba ashize impuzu yanje ngaha ntihagire uzoyambara, jewe nimba iza telefone yanje ngaha ntihagire uzoyikoresha, uwundi avuga ati jewe shize amafaranga yanje ngaha ntihagire uzokorako. Muvugane muti nimba araho tuba tuhagirira isuku, tuzogira isuku umunsi uyu n'uyu mu bihurizeko, gira ama limite, gira aho mwese mumwagarukira, uvuga uti jewe ntihagire uzondengera ngaha, uwundi ntihagire uzondengera ngaha, umwe wese amenya ati aha iyo uharenze uba uvogereye uwundi, iyo uharenze uba ugiriye nabi uwundi, iyo uharenze kuba ari ugusotorana. Gira ama limite, gira aho umwe agarukira uwundi agarukira, muvyerekane mubibwirane, umwe wese amenya ati ngarukira ngaha, iyo ndenze ngaha mbanje gushwana. Le sixième conseil, impanuro ya gatandatu, ayez un cœur ouvert, gira bumuntu yugurutse, bumuntu atahura amarangamutima y'umwe wese. Umenye uti iyo nakayifasha uku je ndamutahura uku, tahura abantu uko bameze. Nimba ubonye umuntu avugiye hejuru mutahure, nimba ubonye umuntu avuga ibi na biriya yegeranya ibi n'ibi, avuga ivyahise, avuga ivyarenganye, amarangamutima yiwe amutuma ashwana, amutuma avugira hejuru, bumuntu atahura, bumuntu amenye ukuntu abantu baremwe, tahura abantu, gira umutima wuguruye wo kwakira ivyumviro bitandukanye, ugatahura n'amarangamutima y'umuntu uwo ari we wese. Ico gihe bizogufasha. Le septième conseil pour vivre avec ton ennemi, éviter d'être le provocateur. Bumuntu atari we ibintu bibi vyama bitaba, ari wewe wama intango y'imishwana izana kuri wewe. Irinde yuko ari wewe uzana, ari wewe uvuga ikintu, ari wewe ukora ikintu kigatuma haba imishwana. Iyo ubona yuko ico kintu wokivuga canke wogikora kikazana imishwano, cihoze. Éviter d'être le provocateur, gerageza umuntu atari we utuma havyuka ibibazo, ahubwo ari wewe upfuma bitunganya canke bizana n'ahandi, ariko wame wirinda igihe cose ko intambara canke gushwana kutumvikana bishobora guturuka kuri wewe. Nizo mpanuro ndwi. Voilà les 7 conseils pour vivre avec ton ennemi. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye nanje muri no video, kandi nama ndabashimira mubikora neza, muri abantu banje. Nanje niyo mpamvu ngerageza kurondera byinshi, kurondera impanuro, kurondera ivyumviro bitandukanye kugira ndabisangize namwe kuko naravyiyemeje. Musonde kuri s'abonner, mugire like, mugire partage. Hari abantu benshi baba bakeneye kumva bino vyumviro, hari abantu kenshi baba bakeneye kumva impanuro zitandukanye. Tubaye mwisi le monde est devenu capitaliste, ushobora kumenya niga ko umuntu aguhanura, niga ko umuntu akuganira ibintu vyiza, niga ko umuntu akubwira ibintu vyubaka, ariko nariyemeje kubana namwe. Rero bino vyumviro mu bisangiza abandi, mu bipartage, hari ababa bakeneye kubimenya, hari abo muzi, mu basangize gutyo nabo bishobore kubafasha. Nanje ndi kumwe namwe, nivyo niyemeje. Tuzosubira naho ubutaha, mwakoze cyane.